Turi ku munsi wa gatatu igenekezo ry'icumi ruhesha umwaka wa 2020. Cuti bakunzi muri ko muradukurikira ndabaramutsa ndabaha n'ikaze muri ano makuru y'Urunani rw'amaradiyo RPA ijwi ry'abanyagihugu inzamba gateka kawe hamwe n'imbonesha kure Renaissance. Amakuru y'uno munsi y'Urunani rw'amaradiyo ashimikiye ku rupfu rwa Petero Nkurunziza yitavye Imana kuri uwa mbere hari mu ntara ya Karuzi. Mbega yamaze imyaka 15 yaramaze aramutswe Uburundi. Abarundi bazomwibukira kuki? Uno munsi atakihari harico bakigiye guhinduka mu gihe igihugu kimaze imyaka 5 mu njyane zaturutse ku kiringo ca gatatu ciwe yihagiye aho nyanze bwizwa shingiro ry'igihugu akabashengeye ashigaje amezi abiri ngo gisozere. Mbega muri kino gihe hoho ninde abazwa Uburundi? Ido nido ni mukanya. Subire ndabaha ikaze muri ano makuru. Leta y'u Burundi yaratangaje kuri uwa kabiri urupfu rw'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Urupfu basiguye ko rwatewe n'ingwara y'umutima. Ariko inkuru twaronse nuko yo bahitanywe n'ikiza c'umugera wa corona. Ido nido na Emmanuel Niyungeko. Amakuru avuga ko uwahora ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza yinjijwe ibitaro vyitiriwe imyaka 50 yo kwikukira ku Burundi natwe turashoboye byo mu ntara ya Karuzi yatanguye kumenyekana mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu igenekezo rya gatandatu ruheshi. Inyuma yaho kuri uwo munsi nyene yari yamye arakurikirana urukino rw'umupira. Urwo rukino akaba atahavuye arurangiza nkuko vyagaragaye ku masanamu yagiye arakwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Bikavugwa ko ari ico gihe nyene Nkurunziza yaratanguye kumva ko atameze neza ari nako guca janwa kuvurirwa vyihuta aho mu ntara ya Karuzi. Igice kimwe c'ibitaro vyitiriwe imyaka 50 yo kwikukira ku Burundi caciye giheberwa umukuru w'igihugu hamwe n'abagendanyi biwe. Ikibanza mbere cari gicunzwe ku buryo budasanzwe. Amakuru twahavuye turonka akemeza ko mu by'abaganga b'inzobere bariko baramuvura harimwo uguhema nabi bagakeka ko yoba yari yanduye indwara iterwa n'umugera corona narirya n'umutambukanyi wiwe yari amaze birenga ariko aravugwa ikiza ca coronavirus mu gihugu ca Kenya. Petero Nkurunziza amaze gusandaba kuri uyu wa mbere leta y'u Burundi yagumye mu gacerere ariko iyo leta nyene ihava isohora itangazo ku muhinga mu kuri uyu wa kabiri yemeza urupfu rwiwe aho yavuze ko ugo rupfu rwaturutse kwihagarara ry'umutima ariko abatari bake bavuga ko yoba yahitanywe n'umugera wa corona. Aha kubw'amakuru yo kwizera abategetsi ngo baba batinye kubivuga kubera ko yaba umukuru w'igihugu hamwe na leta yararongoye bagumye bafata minenegwe ibijanye n'ico kiza mbere bakanifatira mu gahanga ibihugu bimwe bimwe biriko bigerageza guhangana n'ico kiza ca COVID-19. Muri kino gihe rero haba mu mugango CNDD-FDD cyo kimwe no muri bamwe mu bahora begereye Petero Nkurunziza hari abibaza ko hari izindi mvo zoba zatumye ugo rupfu runyaruka. Tumukengurukire Emmanuel Niyungeko. Imyaka 15 Pierre Nkurunziza yaramaze ku butegetsi yaranzwe n'iki? Bimwe mu vyaranze kiringo ciwe tubibwirwa na Emile Nibasumba. Ifaranga ryarataye agaciro cyane mu myaka 15 y'intwaro ya Pierre Nkurunziza ugereranije no mu 2005 akija ku butegetsi. Ubu mu 2020 umuntu akenera incuro zibiri amahera y'amarundi kugira ngo aronke idolari rimwe rya Amerika. Mu 2005 ikiro cy'ibiharage bibayabaye cyagugwa amajana 450 mu gisagara ca Bujumbura. Uno munsi ibiharage bizimbutse kurusha ibindi bigugwa amafaranga ari hagati y'igihumbi n'igihumbi n'amajana 3. Mu gisata cy'umutekano ibihumbi by'abanyagihugu barishwe mu gihugu na cyane mu kiringo ca mbere no mu kiringo ca gatatu ca Pierre Nkurunziza. Ubu abarenga ibihumbi amajana 3 bakaba baromokeye mu makambi y'impunzi ari mu bihugu vy'akarere. Umutekano warahungabanijwe kandi n'imigwi yitwaje ibigwanisho akatari gake ariko bikaba byabonetse ko iyo migwi atanga uvu zikwiye yari ifise zo guhangana n'inzego z'umutekano. Mu kiringo ca gatatu ca Pierre Nkurunziza ibimenyeshamakuru vyarasambuwe hakoreshejwe ibigwanisho bicira umuriro. Amashirahamwe yigenga yo mu gihugu na mpuzamakungu yarataye aromoka. Ubu menshi muri yo akaba yaranafuswe mu gihugu. Imigenderanire hagati y'u Burundi n'amakungu yaratitutse. Ubumwe bwa Buraya, leta zunze ubumwe za Amerika n'ayandi mashirahamwe barafatiye ibihano igihugu. Ico gihe nyene leta y'u Burundi yarashoboye kwiba ko ifashijwe n'ibihugu bimwe bimwe nk'Ubushinwa n'Uburusiya ariko kandi yarikoze cyane ku makori n'amatagisi y'abanyagihugu n'amahera batojwe ku nguvu
canke biciye mu mategeko yagiye irashinga. Mu kiringo cya gatatu amashirahamwe mpuzamakungu na cane ONU leta yarayirukanye mu gihugu yamirira kure n'ingingo yafashe. Mu ngingo zamiriwe kure harimo irungikwa ry'inteko z'ubumwe bwa Afrika zingana 5,000 abahinga bagateka kazina muntu na gisirikare bangana 200 b'uwo muryango nyene hamwe n'irungikwa mu gihugu ry'abapolisi 228 ba ONU. Kuva mu 2018 igihugu cy'u Burundi cyaranzwemwo ikoreshwa ry'amabwirizwa shingiro abiri icyarimwe n'ubu bikibandanya. Uburundi bwaragize kandi uruhara runini mu kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia n'ubu bikaba bibandanya. Mu kiringo cya gatatu ca Petero Nkurunziza ibiganiro vyinshi hagati y'abarundi byarabaye na cane mu gisagara ca Arusha, ariko nta kintu gihambaye vyashitseko kugira ngo bitore inyishu ku ngorane zihanze Uburundi. Na Emile Nibasumba tumukengurukire. Inyuma y'imyaka mike yimitswe mu mwaka wa 2005 Petero Nkurunziza n'inzego zimwegereye baciye birara mu bikorwa binyuranye n'intwaro ibereye, aho abantu batari bake bishwe, abandi baraborezwa igufa, abandi nabo barangazwa. Zimwe muri izo nzego z'umutekano zikaba zibikora atajo zinona zikingiwe n'ubutegetsi. Tubibaze Bertrand Ngendakuriyo. Umwaka w'2006 wibukirwa hanini kwihagarikwa rya bamwe mu bategetsi bari muri leta yifata kibanza nka Domitiano Ndayizeye yahoze ari umukuru w'igihugu, icegira ciwe Alphonse Marie Kadege n'abandi batanu bari mu batavuga rumwe na leta. Abo bose bakaba baraborejwe igufa imbere yuko bashikanwa mu bihoro rikuru rya Mpimba. Hagati y'ukwezi kwa Ruheshi na Nyakanga muri uyo mwaka nyene abantu barenga 30 mu ntara ya Muyinga bose bo mu mugambwe FNL w'ico gihe barahagaritswe n'uwararongoye iperereza muri iyo ntara Sugwavuba Dominique. Bahavuye bicwa, ibiziga vyabo bitabwa mu ruzi Ruvubu na bamwe mu basirikare bo mu ikambi ya Mukoni bahawe amategeko na Colonel Bangirinama Vital yararongoye akarere ka kane ka gisirikare. Bamwe mu bakoze ubwo bwicanyi bw'Imuyinga bahavuye barekugwa bongera barashimirwa mu guhabwa ibindi bibanza n'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza. Inyuma y'amatora y'umwaka wa 2010 yari yiyamirijwe n'abatavuga rumwe na leta, iperereza ry'u Burundi ryaciye riboneraho gusinzikaza abatavuga rumwe na leta mu kwica na cane abo mu migambwe FNL na MSD. Kugira babishike ko ibiro vy'iperereza byabanje kwigisha no guhibigwanisho ugwaruka rw'imbonera kure. Mu mwaka wa 2012 mikoraniro ry'umugambwe CND FTD Petero Nkurunziza mu ijambo ryiwe yagereranije abo badasanga ivyimviro vya politike nk'imbwa mujeri, iyo nayo ngo niyo kwicwa. Uramaze kubona imbwa ya mujeri irirara kwingana kuko iba yonze ubwa mbere kubera kubura ibifungurwa yarajegeye kabisa isigaye ku menyo amiki hagarara ko musika ikerekana amenyo atanya mikigira ikazi gutumbereye ikabweja uhagarara neza igira gute ikizinga umurinzi ariko wihenze ukiruka inyama zose ufise ikizijya ikacira kugira niko kamaro ko rero kwihangana ibyo gutera ubwoba ntibibuze ariko wewe nakubwire gusa uhagarara neza. Kuva muri Munyonyo umwaka wa 2013 abarundi baribuka imyimenyerezo ya gisirikare yagigwa n'ugwaruka rw'imbonera kure mu gihugu ca Kongo aho bita Kiribahondese. Imyimenyerezo yavuzwe ko yagirishwa n'intera hamwe zagirizwa ihonyabwoko ry'abatutsi mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Inyegezwa y'iyo myimenyerezo yateguwe n'ibiro vy'iperereza byavuye rishikana ku bwicanyi bwagiriwe ababikira batatu b'abataliyano muri zone ya Kamenge ku gutinya kukuri kuja habona. Kuva rero Petero Nkurunziza amenyesheje ko agiye kwitoza ku ncuro igira gatatu mu mwaka wa 2015 vyatumye abarundi batari bake baja mu mabarabara. Kuva ico gihe ubwicanyi butagira izina bwarakurikiye, inyuruzwa, ibugwa irengero ry'abiyamiriza ico kiringo, bamwe muri abo bagatogwa ibiziga mu bice bitandukanye vy'igihugu. Bamwe mu banyagihugu bato, abanyepolitike, abo mu nzego z'umutekano, abamenyeshamakuru baragandaguwe. Ishiramwe mpuzamakungu ONU rikagereranya abantu bishwe ko barenga 1,200 hamwe n'ibihumbi birenga 400 by'abahunze igihugu. Muri ubwo bwicanyi ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza bwishimikije kubizigirwa bari mu nzego z'umutekano n'igipolisi, izo nazo zigashigikirwa n'ugwaruka rw'imbonera kure. Ukutadoma ko urutoke abakoze ubwo bwicanyi bwose ngo bahanwe vyatumye ubwicanyi busasigwa indava mu gihugu cy'u Burundi. Bertrand Ngendakuriyo arakenuye.
uwahoze arongoye Burundi Petero Buyoya yahojeje umuryango w'umukuru w'igihugu Nkurunziza be n'abarundi bose muri bino bihe bitoroshe barimwo na cane ko urupfu giturumbuka rushitse mu bihe byo gushiraho inzego shasha mu Burundi. Petero Buyoya akaboneraho gusaba ugiye kuramutswa Burundi kuzotwarira bose. Nagomba kuhabonera akaryo ko guhoza umuryango wa nyakwigendera Petero Nkurunziza, guhoza kandi abarundi bose ko babuze umukuru w'igihugu yaramaze imyaka 15 yose abarongora. Urumva icyo ni ikintu kitoroshe mu gihugu n'abanyagihugu. Icya kabiri nuko urwo rupfu rwarabaye urupfu giturumbuka rushika kandi mu bihe bitoroshe, mu bihe mu Burundi ariko harashingwa inzego zishasha mu gihe abarundi baje gutora umukuru w'igihugu mushasha. Ikindi novuga rero ni icifuzo yuko byohinduka inzego, byoba mu mahoro, ikaba mu mutekano, hanyuma umukuru w'igihugu mushasha gashikira ubutegetsi biciye mu nzira y'amategeko kuko abarundi bavyifuje. Icya gatatu nuko uwo mukuru w'igihugu mushasha yoba umukuru w'igihugu wa bose, yoshobora kuraba ibitagenze neza muri kahise atwarira bose, cyane cyane akihatira gusubiza abarundi hamwe. Nuwahoze arongoye Burundi Domitien Ndayizeye arasaba abarundi kwihangana no kuguma batekanye muri kino gihe c'umubabaro. Akabasaba kandi gukurikiza ivyo abategetsi babasaba mu kurindira inzego shasha. Tumukurikire. Icyo twovuga nuko turavye kubera byamushikiye biteye akababaro, uba umuryango, iba leta, baba n'abarundi bose na twese nyene, tukaba tuboneyeho akaryo ko kwifatanya nabo bose cyane cyane umuryango wiwe muri aka kababaro ntangere. Tukaboneraho n'akaryo ko gusaba abarundi bose kwihangana, bagumye amahoro, bagumye umutekano, kuko nta kintu cyiza gisa n'umutekano. Bagumye umutekano kuko inzego z'igihugu zirahari. Bwa kabiri bene izo ngorane zirategekanijwe mu ibwirizwa shingiro ku buryo twibaza ko atakizobuza yuko igihugu cyacu kibandanya kirongorwa bikurikijwe ukugene iyo bwirizwa shingiro ribitegekanya. Dufate rero akanya ko gukurikira ibyo leta izobitegeka kugira ngo dushobore ari kuzomuherekeza, ari no kubandanya igikorwa cyo gushyiraho inzego bivuye mu matora duherukamwo mu bihe biheruka. Turibaza rero yuko ibyo byose tubyifashishemo neza, nta kabuza yuko igihugu cyacu kizobandanya kija imbere muri ako kababaro no mu byerekeye kazoza kacu. Muri bino bihe by'umubabaro Uburundi burimwo, abatari bake barabandanya kugira ico bashikirije. N'umukuru w'igihugu c'u Rwanda yashikiza icashikiriza ku rupfu rwa Petero Nkurunziza. Mu Rwandiko yacishije ku buhinga ngurukana bumenyi bwa Twitter, Paul Kagame arahoza leta y'u Burundi n'abarundi be n'umuryango wa nyakwigendera Petero Nkurunziza. Birababaje kubona Petero Nkurunziza yitaba Imana adashoboye kurengutswa mu butungane ngo abazwe ku mabi menshi yakoreye igihugu, harimo n'ubwicanyi bw'agahomera bunwa. Bivugwa n'uwahoze ari umukenguza amateka Emmanuel Nkengurutse. Ikindi kibabaje ngo nukuntu yafashe minenegwe ikiza ca coronavirus kiko kirasasika inganda mu gihugu, none nawe nyene kikaba kimuhitanye. Wehoza n'umukenguza amateka akavuga ko hisunzwe ibwizwa shingiro umukuru w'inama nshinga amateka Pascal Nyabenda ari wagiye kuba umukuru w'igihugu fata kibanza. Tumukurikire. Kiya kiza ca coronavirus mu Burundi batagomba kubona ko ari kiza gikomeye kandi gitwara abantu benshi, kiriko kirasasika inganda kandi cahereye, sinovuga ko cahereye ku mukuru w'igihugu kuko n'abandi barapfuye imbere yiwe benshi, kuko nayakiriye rero n'umubabaro kuko abarundi bariko bicwa n'ico kiza ca coronavirus. Bona leta y'u Burundi yafashe minenegwe
ndifata ingingo zikwiriye zibereye zo kukwigwanya nk'uko ibindi bihugu byose byo ku isi byafashe izo ngingo zo kukigwanya no kwirinda ko candura mu gihugu cyose. Uko niko jewe nabifashe kandi birababaje, ngaca nsaba leta y'u Burundi ko yofata ingingo zibereye ubu ngira ngo ntibagisura guharira ko atakiriho, bafata ingingo zose zibereye zo kugerageza kwigwanya, bagabanya abantu bishobora guhitana, bafata ingingo zose ziriho. OMS yaratanze kundi navyakiriye nuko Petero Nkurunziza yitavye Imana adashoboye gushika imbere y'ubutungane. Petero Nkurunziza kuri jewe umukuru w'igihugu yakoze ibibi vyinshi gusumba abandi bose, gusumba mbere no mu bukoroni, kuko uravye abantu yicishije, abo yangaje, abo yatoteje, abakenyezi n'abigeme babahotewe, uravye ivyerekeye ubuzima bw'igihugu n'ivyerekeye iterambere ryasubiye inyuma kure, abanyagihugu bakaba bagowe gose cyane gusumba uko yasanze bamerewe. Ukaraba indero mu mashure, ucubona ko yakoreye amabi menshi, amahano menshi igihugu cy'u Burundi yarakwiye kugenda imbere y'ubutungane bukamubaza. Nkuko basokuru babivuga, igihugu ntigipfakara, ukingo ciwe ncari bwahere cari gisigaje amezi hafi arenga 2 gato hafi 3. Mu mategeko ategekanya ko uwo mwanya uca habara atwara ndi igihugu bitapfakara. Ibwirizwa nshingiro ryabitegekanya igihe umukuru w'igihugu apfuye hacaba umukuru w'igihugu w'imfata kibanza. Uyo nawe ni umukuru w'inama nshinga amateka, niko vyanditse mu bwirizwa nshingiro rya 2005, ko n'ubu riracakurikiza kuko turiko turavuga inzego zatowe hisunzwe iryo bwirizwa nshingiro. Ndizari bwaheze ibiringo vyazo. Umukuru w'igihugu yohejeje tariki 20 z'ukumunani, haraheza gushika rero kandi n'uyundi yatowe niho yorahiriye. Bisigura rero yuko gushika ico kiringo kigire hazohava hakaba umukuru w'inama nshinga amateka aba umukuru w'igihugu w'imfata kibanza, niko vyanditse mu bwirizwa nshingiro. Atahari nicegera c'umukuru w'igihugu ca mbere, uyatari ni ca kabiri, kandi abo babiri bagakorana na leta. Abakoze amabi y'agahomerabunwa mu Burundi ntiboshira gati mu ginyo ngo nuko Petero Nkurunziza ashengeye. Umushingwa manza Arumeri Niyongere, umwe mu baburanira abakorewe ivyo vyaha imbere ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe, amenyesha ko dosiye zijanye nayo mabi zibandanya ukuri kwamye. Umushingwa manza Arumeri Niyongere ati biteye bitebuke intahe izoteba ibakubite mu gahanga. Tumukurikire. Abantu bamenya yuko abantu bose bangana imbere y'urupfu, nkuko bitekanijwe, ategezwa guhambwa, ategezwa kugandarirwa. Ariko murazi yuko benshi mu bo turiko turafasha mu rubanza, mu babuza ababo, mu bahuye n'ikiza cyo kuva mu 2015, benshi bataronse amahirwe yo kugandara, bataronse amahirwe yo guhambwa n'iteka. Ikindi naco nivyo urupfu rurabuza cyane ko umuntu akurikiranwa kugira abazwe uruhara afise muri ayo mabi yakorewe abarundi. Ariko urupfu rwa Petero Nkurunziza ntirubuza urubanza kubandanya. Arico gituma tubwiye abo bose bafise uruhara muri ubwo bwicanyi, bazi neza yuko bisha abantu, bazi neza nuko bakoze ivyaha mpuzamakungu, abo bose bamenye yuko bazoteba bagakurikiranwa n'ubutungane. Nk'abashingwa manza, nka collectif y'abashingwa manza, ntiturota duhesha gukurikirana abo bantu. Tuzobandanya rero dufata umugongo imiryango yabuze ababo kugira
baronka ubutungane impera n'imperuka. Aha kabanya aho duce dusozerera amakuru y'Urunani rw'amaradiyo RPA ijwi ry'abanyagihugu inzamba gateka kawe nimbonesha kure Renaissance. Shimire mwebwe mwafasha kanya kuyakurikira, shimire bagenzi bacu bayafashije mu kuyatunganya, eka shimire n'abari mu buhinga bw'ivyuma nkaba ndabikebanuye naho ubutaha.